Haleluya. Tugorora ibiganza dushimira Imana. Imana itondetse ibintu ntusubiramo. Haleluya. Yesu nashimwe. Reka rero tunyingishe gatoya. Ego. Imana irakoze cyane. None rero Imana iratondeka imyanya kandi kubera ko iciye ubwenge ntiyisondeka je no kwisondeka, ariko muri biriya byose yaduteguriye nta nakimwe gisubira inyuma. Ntidusangwe tubikora uku, ariko kandi burya igikorwa Imana iri kirakora ikoresha umuntu ntavunika, ariko hajya umuntu avunika n'uri karagoberwa, ariko biva imbere umuntu biroroha ndacu umuntu atokora. Turashimiye abaririmbyi korale ya mbere ko bumvise mu mutima bakora ico gikorwa cyo kugira ico gishigikiye mu ngoro y'Imana. Turabakeje, Yesu abahezagire. Ntabwo ari ubutunzi bakoze ivyo, ariko ntiyabuze ivyo bakeneye muhira. Biriya namwe mukeneye Yesu arabibakorera. Hageze ko twumva ijambo ry'Imana rero. Doe kazi umuseguzi ijambo ry'Imana Pastor Justin Cishahayo ashike hano adushikirize icyo Imana yashize ku mutima wiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Turashimiye Imana natwe ku buntu tugiriwe kuba imbere yanyu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Namwe kandi mwatunezereje ko mwatunezererewe. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Erega umugisha uraryoshe. Sivyo none? Naho umuntu yoba afise vyinshi, umugisha uva ku Mana ukeneye abantu bose. Haleluya. Ego. None rero twagomba ngo dushishikare mubu abo mu muryango bantumye ngo ndabaramutse mwakirizo ntasho. Nagomba ngo dusangire amajambo y'Imana ari mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ca 11. Turasoma duhereye ku murongo wa 19 tugeze kuri umurongo wa 24. Dusaba umwe hano aza dufashe gusoma ayo majambo. Byakozwe n'intumwa igice ca 11 duhere ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 24. Turasoma mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bushika no muri Antiokia. Nuko abasabagijwe n'amarushwa yabaye kubw'ivya Stefano baragenda bashika ni Foinike ni Kupuho no muri Antiokia, atabandi babarira ijambo ry'Imana atari abayuda bonyene. Ariko hari bamwe muri bo babagabo bavuye ku Rupo ni ku Rene bashitse muri Antiokia bababarira
n'abagiriki nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ukuboko k'umwami kwari kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Inkuru yabo ishika mu matwi y'ishengero ry'i Yerusalemu, batuma Barunaba ngo ashigwe ashitse muri Antiokiya. Nawe amaze gushikayo, abonye ubuntu bw'Imana biramunezereza, arabahanura bose ngo bamaramaze mu mitima kwifatanya akaramata n'umwami Yesu, kuko yari imico myiza yuzuye mpwemu yera n'ukwizera. Abantu benshi bagwirirana ku mwami Yesu. Amen. Amen. N'aya majambo dusomye tumuri mu bihe twibuka ingene Yesu Kristo yazutse. Amaze kuzuka yiyereka abigishwa biwe iminsi 40, ariko naho yabiyeretse harasubira haraboneka amageragezwa. Ayo mageragezwa yabonetse nuko yabiyereka agaca agenda ntagumane nabo. Kuwigishije nijoro yarahasomye ingene hageze aho bavuga bati none tuzobaho gute, kandi si ya none ivuga ngo tuzobaho gute. Petero rero aca aravuga ati jewe rero bene data je ndasubiye kuroba. Abo byari kumwe baravuga bati natwe ntudusiga, baca baragenda kuroba. Iryo joro ryose nta na kimwe baronse. Hanyuma rero Yesu aca arabiyereka, ari ku musozi arabitegereza. Umwe rero aramumenya, Yohana, atereka n'umwami Yesu. Petero ngo byari byamugoye, abaroba sinzi, ariko no munsi baroba bambaye sinzi ngene byari byagenze, ngo aca akorokera mu mazi aja gukenyererayo. Iyo umuntu bimugoye n'impuzu ziramukorokana. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero Yesu bamaze gushika ku musozi arabaza ati mbega hari ico mwaronse? Kandi Yesu yarazi ko ataco baronse. Ateka nta na kimwe. Ijoro ryose mwatayeho n'abashize, mwataye ibikorwa byanje, none mwagiye, none mwaraye ataco muroza. Ati nta na kimwe. Ati sawa, teru usenga mu iburyo ku murango. Batereyeyo ngo urusenga ruruzura, baca baraza. Ashitse rero arababwira ati jewe rero nabatumye kuri abantu, sinabatumye kuja kuroba ifi. Imana idufashe cyane. Ariko bamaze kuronka ubushobozi, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo w'8 haravuga ngo ariko nimwaronka ubushobozi mwemwiraniye bazako muzoba ivyabona kunshingira intahe uhereye Yerusalemu ni Yudaya no gushika ku mpera y'isi. Ubwo bushobozi bamaze kuburonka baca batangura gushinga intahe. Umwe Petero nyene yihakana Yesu arahagarara aremeza abayuda ko ico gihina kivuye mu ijuru ari Yesu Kristo yakirungitse, kuko yazutse yanesheje rupfu na kuzimu. Haleluya. Uwo mwami dukwirikira nuwanesheje rupfu na kuzimu. Imana ishimwe. Kuko hari aho umuntu agira amasifa abantu bakamukondorera inyuma, aguma ari umuntu. Naho yoba munini, naho yogira byinshi, aguma ari umuntu. Kuko inyuma y'ubu buzima ubu turimwo, umuntu abuvuyemo ntaca asubira gufasha abantu.
n'ibyo yegeranije biribwa n'abandi. Suko biri se? Woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, ujya munsi utabonye Yesu, woba wararuhiye iki, woba iki, woba wararuhiye iki, ujya munsi utabonye Yesu, woba wararuhiye iki. Amen. Bene data, ahantu twashizwe, ubu buntu twagiriwe, birasaba ngo tubuteramire. Ubuteramire ntubyanjanjwe ko, kuko byaguzwe amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Aha rero bari bashinze intahe, ibihe bibi bizoguma biriho ku isi. Abigishwa naho bari bamaze kuronka ubushobozi, abera bakaronka ubushobozi bwa mpwemu yera, uguhamwa ntibyahagaze, amageragezwa ntiyahagaze, amageragezwa urashishikara n'uno munsi. Ariko bageze ahantu bashwiragiye, kuko bamwe barishwe kugeza naho bica Stefano bamwishica urupfu rw'amabuye aremanga. Murazosoma muzobona ingene Stefano muri iki gice nyene urabye neza, turabona ngo Stefano ategwa mu gice c'indwi. Hano turabona ko ico gihe bamwicisha amabuye. Iyumvire, urupfu rw'amabuye ni rubi cyane. Mugabo bariko baramutera amabuye, agize gucya acabona umwami Yesu. Bimwe by'ukubabara, bimwe byo gushavura ngo baranyishe, oya, acaravuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu, ntubaharure kwika icyaha. Mbega umuntu aguhera ifiti wo musabira nabi. Muri iki gihe abantu benshi barasaba lift. Umuntu yaguhaye lift, mbega uramuhezagira cyangwa ubarira nabi? Uramuhezagira. Erega Stefano yaciye abona ko ari lift yayamabuye. Haleluya! Kuko uwo mwami twizeye n'uhindura ibihe bigahinduka. Amena! Ibyagaragara amarira akabihindura umunezero. Haleluya! Acaravuga ati mwami Yesu, ntubaharure kwika icyaha. Arisozerera aragenda. Abandi nabo baca barashwiragira, bashika muri Antiokia, bavuye hirya no hino ngo bagende bavuga ubutumwa bwiza barondera abayuda. Ariko ngo habamwe n'abandi bagiye bobo bararengana iby'amoko y'abayuda n'abagiriki n'abanyamahanga. Bashitseyo baca babwira ubutumwa bose baraca bakira umwami Yesu. Inkuru rero ikirashika Yerusalemu. Igezeyo kuko intumwa zagumyeho, naho hari hihamwa, baraguma ku gikorwa. Umukozi w'Imana naho amageragezwa menshi aragumako. Haleluya! Agashishikara kugeza asozereye, kugeza arangije urugamba. Haleluya! Kuko tuzi aho tugeze, mugabe ibyo dushigaje ntabyo tuzi. Ariko icyo tuzi nuko twasezeranye, uwaduhamagaye afise iminsi yacu mu biganza byiwe, ntabwo ushobora guhindura. Baca batuma rero Baranaba. Agezeyo asanga buzi ubuntu bw'Imana nk'uko mubona mumeze.
natwe ntitwaheruka mwuzuye ubuntu bw'Imana ariko we n'ivyo mukozi uno munsi naho binkoze ahandi ce numvise mpinduriwe ikirere mbega bariya abantu bahagurutse bo mu rusengero mwari mwabivuganye batumishi wa Mungu mulibona enyi kanisane mulibona ile mwabibonye hariho ibintu abantu bakora bikageraho bigukuye naho bigushikanye Imana ibaha umugisha acarabahanura ati yemwe bene data arabahanura bose ngo bamaramaze mu mitima kwifatanya akaramata n'umwami Yesu bamaramaze kumaramaza niki ni ukuvuga ngo ni ugufata ingingo ntasubigwamwo umuntu akiyemeza ati noneho rero harageze ko ngira icyo mfata ikindi nkarekura arabahanura yasanze bari mu buntu bw'Imana yasanze bimereye uko nyere mumeze murabona ko muryohewe muzi no gushima Imana iyo bana abantu bagafatwa abandi bakano gatazi yewe ntagiye n'uwoti yitazwa nuko bamwe basa n'abakanyukuye irege iyo umuntu anezerewe haraho bicamwo Bwana sifiwe arabahanura ati mumaramaze mu mitima yanyu kwifatanya n'umwami Yesu akaramata ngo tumaramaze gukizwa mwarakijijwe kwakira umwami Yesu twaramwakiriye ariko iyo umuntu atamaramaje hari bimusamaza iyo umuntu atamaramaje amageragezwa agomba kuyahunga uyahungira hehe no guhungira muri Yesu amen arabwira ati ni mumaramaze rero kwifatanya n'umwami akaramata nukuvuga ngo umuntu wese yemange ko yihanye yakijijwe ari mu rugendo aranguruye ariko araja mu ijuru bariya mubana bariya mukorana hariya mutuye aho muba bamenye batuye umuntu yaramaramaje yego yaramaramaje kandi iyo umuntu amaramaje mu kubaho kwiwe mu buzima bwiwe abantu barabibona mbere banyaruka kubitahura gusumba ivyo uvugishije umunwa uko tubayeho ubuzima tubayemo bwa buri munsi buravuga cyane gusumba ivyo mvugiye hano bagati none ujya mbega woho byagenze gute mufaso ko mbona we umeze gutyo mbega byagenze gute ati hari icyo umwami yankoreye hari icyo yankoreye mutima wanje utazibagira hari icyo yankoreye mutima wanje utazibagira haleluya mbega wewe ko twicaranye hano ni giki ushingira intahe icyo Imana yagukoreye uvuga uti sindakura sinsubira inyuma naramaramaje kujana na Yesu ni giki turiteze ibishinga ntahe byanyu iyo dusomye hano mu ijambo ry'Imana turabona uwundi muntu yamaramaje dusome mu gitabo ca Rusi igice cya mbere cya Rusi
twosoma duhereye ku murongo wa 10 umwe adufasha niyongera aze aha mu maso hari ibibazo bitari birebire ariko Yesu azobikora. Rusi igice ca mbere sube ku murongo wa 10 ugeze ku murongo wa 18. Rusi nomero z'urukaratasi 307. Turasoma mu izina rya Yesu. Naomi arabishura ati bakobwa banje ugeze ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 10 hera ku murongo wa 10. Baramwishura batoya ariko turasubiranayo nawe mu ihanga ryanyu. Naomi arabishura ati bakobwa banje nimwisubirira inyuma, niki gitumye mugomba kujana nanje? Hari abandi bana ngifise mu nda ngo baze babe abagabo banyu? Nimwisubirira inyuma bakobwa banje mwigire, kuko ndenze gucugwa. Iyo mba mvuzeho ntindi n'ivyizigiro, ndeke naho noronka umugabo iri joro nyene nkazovyara abahungu, mbega ivyo vyotuma mubarindira gushikaho bazokurira? Ivyo vyotuma mureka kurondera abagabo? Vyoye kuba bityo bakobwa banje, kuko muntera kagongwe, kuko ukuboko kuhoraho kwaramvuriye kundwanya. Barongera baraturikisha bararira. Orupa agumbira inabukwe, ariko Rusi we amuguma kwa karamata. Naomi aravuga ati raba mugenza wasubiye mubi wabu no ku mana yabo, nawe subirayo ukurikire mugenzawe. Rusi aramwishura ati reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu, Imana yawe niyo izoba Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa, bahampambe. Uhoraho arakabimpanira kandi birushirije, ninagira ikizontandukanya nawe atari urupfu. Nawomi abonye yuko amaramaje kujana nawe aca arahora. Yesu aguheza. Amen. Dusomye amajambo menshi kugira ngo mwumve ico kiganiro ca Rusi yari kumwe na inabukwe. Aha dusomye tere kuri igitabo haravuga ngo Elimeleki na Naomi basukira i Mowabu, hari habaye amapfa. Hanyuma uwo mugabo arapfa nabo bahungu biwe barapfa. Mugabo umwana wiwe n'abakazana biwe uba mwiza. Igihe kigeze aza yumva ko i Betelehemu vyagenze neza, aca arababwira ati rero bakobwa banje twabanye neza, noye nimusubira iwanyu mu mana ziwanyu mu biwanyu, Imana izibahezagire mwongere mwiyubakire muronka abagabo. Baramubwira bati ntituve inyuma yawe. Mu nyuma rero arabasobanurira ati raba jewe ndarengereye gucugwa, ndarengereye kuvyara, kandi naho bitoba ivyo abona uwo vyara ntimwobarindira, nimwigire mure kuja muri ayo magorwa. Orupa ngo araturikisha ararira, aca arisubirira inyuma. Ivyo bibaho. Ariko Rusi aravuga ngo reka kunyingingira kuguheba. Kuyi umurongo wa 16 Rusi aramwishura ati reka kunyingingira kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukwirikira, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu. Iryo jambo ni rikomeye. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu. Imana yawe nizoba Imana yanje. Kwatura neza. Imana yawe, ihanga ryawe niryo rizoba ihanga ryacu.
aho uzogwa niho nzogwa bahampambe. Uhoraho ararahira rero, uhoraho arakabimpanira, kandi birushirije ninagira ikintandukanya nawe atari urupfu. Ngiki ijambo ryo kwiyemeza. Umuntu akamaramaza ati jewe biguma vyoroha, imvura igwa canke izuba rikaka, sinsubira inyuma. Haleluya, haleluya. Ngomba ndababwire bene data, intahe ngiyo ni intahe nziza cane. Imana yawe, ijambo nyamukuru, niyo mana yanje, ihanga ryawe niryo naroyemwo. Ntusubiye n'ukunyingingira kuguheba. Aho uzogwa niho nzogwa, aho uzoryama niho nzoryama. Ibi bintu rero byo kuja mu ijuru birasaba kuba umuntu yamaze gufata umwanzuro wo kumaramaza, kuko ibyo muhura uno munsi n'ibyo muzohura ejo ntavyuzi. Ariko ikigufasha ni rya jambo wiyemeza, nzokorera Imana gushika kugupfa. Nukuvuga ngo amageragezwa, ibibazo, ibihinda ntibizoreka guhinda. Mugabo bamaramaje, abiyemeje, naho hazi ibihe bigoye barahagarara bagashinga intahe, Imana igashimagizwa. Usomye neza mu gitabo ca Daniyeli urabona ba basore batatu, Shadraka na Meshaki na Abedenego, bababwira ngo basenge ikigirwamana umwami yahagaritse. Baravuga bati, mwami, twebwe ntidushobora gusenga ikigirwamana wahagaritse. Acarababwira ngo none jewe ndi umwami, ninde yo gukura amaboko yanje? Mwabuhungu mwe, ninde yobakiza akabakura amaboko yanje? Iyo mana dusengira komeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Iyo mana dusengira komeye, iyo mana we dusengira komeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Iyo mana dusengira. Amen. Baramubwira bati, naho bitoba gutyo, amen, naho itoba byo itodukurayo, hako dusenga ikigirwamana, twaramenye Imana, twarakiriye umwami n'umukiza, turemeye dufuma twicwa n'uwo muriro. Usomye muri kijya gitabo, reka tugisome cha Daniyeli, araho menga ni inkuru zisanzwe. Ego dusome ku murongo wa igice cya gatatu cya Daniyeli, umurongo wa 16. Shadraka na Meshaki na Abedenego bishura umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze, Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobura kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Ariko naho bitoba bityo, umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge igishushanyo cy'inzahabu wahagaritse. Amena. Umuntu yamaramaje, umuntu afisi yari kwaraja, yamenye icyo yahisemwo. Haleluya. Natinye urukambye. Oya.
ntatinya iterabwoba ry'abantu. Erega abantu barafise iryo terabwoba n'ivyo, barafise ibyo bashoboye, barafise naho bageza, ariko iyo Mana yacu, haleluya, iri hejuru ya byose. Amen. Ntiturinda kugira icyo tukwishura, twamaze kumaramaza, twiko tayari, naho bitoba gucyo ntidushobora gusenga ikigwamana bahagarisha cy'inzahabu. Imana dusabye ishobora kudukiza, ariko yaravuze hajya haruguru aho tutasomye kujya murongo wo haruguru ngo ninde aca yongerenya uwo muriro ibiyetangabondwi. Tumanuke gatonya. Maze Nebukadineza uburake buca buramugira gute? Buramusaza. Munasikia? Gusara munumva icyari cyo? Nugukora n'ivyo utari wateguye. Kuko umuntu amaze gusara bataye ubwenge, abataye umutwe. Dushishikare. Maze Nebukadineza uburake buca buramusaza. Mu nyonga hiwe harahindurira, atera igitsure Shadraka na Meshaki na Abedenego, agerako bakomanya itanure ngo rirushirizeho uko ryahora ryaka ibihetangabondwi. Nuko abarira abahizi bamwe bo mu ngabo ziwe kuboha Shadraka na Meshaki na Abedenego babaterere muri iryo tanure ry'umuriro ruhinda. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye imyinjiriro y'amakanzu n'imitamana n'izindi mpuzu bambaye, babaterera hagati muri iryo tanure ry'umuriro ruhinda. Maze ukuko ico cyagezwe c'umwami cyari kibiriraho, kandi itanure ryari ikibengebenge rwose, bituma ibirimi by'uwo muriro wica abo bagabo bari bateruye Shadraka na Meshaki na Abedenego. Nuko abo bagabo batatu Shadraka na Meshaki na Abedenego bagwa hagati muri iryo tanure ry'umuriro uhinda uko bakaboshwe. Maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima, ahaguruka n'ingoga, abaza abajenama biwe ati, mbega hajya nitwatereyo mu muriro abantu batatu baboshwe? Bishura umwami bati, ni koko nabo umugenzi. Arababwira aterega, ndabona abantu bane babohoye bagendagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi ishusho y'uwa kane isa n'iy'umwana w'Imana. Haleluya. Maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda, ashira ijwi hejuru ati, yebwe Shadraka na Meshaki na Abedenego, mwabasavye b'Imana isumba byose, nimusohoke muze hano. Nuko Shadraka na Meshaki na Abedenego baca barasohoka bava hagati mu muriro. Imana ishimwe. Imana rero, Imana twizeye bene data, iratandukanye na bya bigirwamana bindi. Ni Imana ishobora kwihishurira umuntu atayumva, atayemera. Ega natwe niho yadusanze. Mwe wese arafise yamusanze, arafise ingene yabona iby'Imana.
mugabo igihe gikwiye kigeze irakwihishurira nanjye iranyihishurira. Uyu mwami rero nimwibaze, none bariko bararaba iryo tanure yari uwo mwami gusa? Yari Nebukadineza wenyene? Ariko yari kumwe n'abajena wiwe. Kandi gabo bantu hariho abari biteze ama promotion. Hari abantu badodobereza abandi ngo baronke promotion, hari n'abicisha abandi ngo baronke ama promotion. Ku isi niko bimeze. None wibaza ngo bazirika Shadraka na Meshaki na Abedenego bari abantu bari correct, bari abantu b'intungane begeranya neza ibyo umwami yababariye, iby'amategeko bakabitondeka neza. Mugabo abandi nabo bagomba kunyereza, bagomba kugira gutya bati none abagabo twobakira gute? Baragerageza kubarondera barababura aho bo bakura, bagasanga mu mategeko y'igihugu bari correct, mu byo batunganije basanga bari correct. Bati none gabasha aba bantu twobikiza gute? Bati turabimenye aba bantu, reka turone ngene twabateranya n'Imana yabo. Baragenda ku mwami ati rero harageze ko wewe woshira ikigirwamana ciwawe abantu bose bakagisenga, kuko barizi ko Abisirayeli canke Abayuda badasenga ibigirwamana. Hariho Imana bamenyanye, nico cabiteye. Bari biteze rero ibintu ko bica bihinduka, baca babanoma ngo babasubirire. Ewama urakora iciza. Amen. Ngukora iciza wigendere. Ngira sako ngahanya gakorasi aha muhora mukaririmba ngukora iciza wigendere. Murakazi abahe abagabo korale ya kabiri shirako numva ko gakorasi. Nyarutse rero munyarutse. Wigendere. Haleluya. Uwe mwami rero urutima ngo vutu. Jewe hari ibyo mbona, mbega burya twashizeho bangahe? Bati ni batatu. Mbega bari babosha tego. Yewe erega hariyo bane. Bane niyo bariyo. Kandi rero mbega none yamenye gute umwana w'Imana? Mbega uho wamumenye gute? Nuko wari ugororotse, si ubuntu twagiriwe. Haleluya. Je umunsi wa mbere nagiye mu rusengero sinagombye gusohoka, kandi bwari ubwa mbere ngiyeyo. Bararirimba barasubira barasigura. Murabona uno munsi turaba amasaha nakaratebeje. Ariko ico gihe ewe kandi bwari bwa mbere ngiyeyo. Hanyuma rero abakozi b'Imana dusohotse baca baranyakira baratuganiriza. Nca ndabatatira aha ndakunda kuvuga murazonyihanganira mugasimvuga nabi. Nca ndababaza nti none gabanya kuki muturekuye hakiri kare? Kuki muturekuye hakiri kare? Atewe mugabe hari hageze urazogaruka.
aravuga ati ubugira kane ni umwana w'Imana. Ntiyasubiye no kubagisha inama. Erega hari aho bisaba ko umuntu ibi bintu byo gukizwa, ibintu byo kuja mu ijuru bugisha inama abantu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo babiri bajyamye hamwe umwe azogira gute? Ubundi arekwe. Umugore n'umugabo bari bakundanye kweri. Ariko inzambi ivuze mutejejwe kumwe. Umwe aragenda uwundi akareka. Ni korari umengeyo niyo yagiye bivuga sindabizi. Hanyuma rero acaragenda ntibarabagisha inama. Yewe Shadaraka na Meshaki basavye b'Imana igira gute? Amen. Haleluya. Yemwe basavye b'Imana nzima arabyatura. Rero ngo ndababwira iyo twahagaze neza tugashinga intahe Imana iravugwa. Haleluya. N'abatahora bayivuga bakayivuga. Kibasavye b'Imana nzima. Usomye ushishikaye ngo yaciye sohora icyandiko. Ati kuva ubu nta yindi Imana ikwiye gusengwa atari Imana ya Shadaraka na Meshaki na Abedenego, kuko nizi gukiza bene ubwo buryo. Haleluya. Nico gituma rero Baranaba yavuze ati kuba mwarahunze, kuba mwaratotejwe, kuba mwarirukanwe, mukaba muri ngahaye aho mwahungiye kubw'izo ntambara zibahora gakiza, ni mumaramaze gusa mu mitima yanyu. Amen. Mwifatanye n'umwami akaramata. Maramaza, tungana neza, tunganira Imana. Ibisigaye nimwatunganira Imana, Imana irafise ingene izobigenza. Ikitunanira ni giki? Nukugomba kwicira inzira. Ikitunanira ni giki? Nukutabaza ubugomba bw'Imana. Umuntu akagomba kwicira inzira, umuntu akagomba kwivugira. Hari naho ugenda uvuga ubesha. Ivyo biragukorora, naho utobukorotse hano mu bantu bakakwiyegereza kuko ufise amanyanga wagize, igihe kizogaragara umaramara. Kuko atacanyegejwe, kuko atacagizwe ibanga, shengero ry'Imana Amen. Ibyagizwe amabanga, ibyanyegejwe, ibyo abantu bafutereje bizogaragara. Ego. Kandi ico gihe cyose rero umuntu wese azotona imbere y'Imana. Itegereze dusiye wizo imbere yiwe. Aragenda avuga ngo urakoze mwamucize igororotse. Rero ngo tumaramaze mu mitima kufatana n'umwami akaramata. Pawulo aravuga neza muri kijya gice nyene ca 20 mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Umurongo reka mbere ku murongo wa 12 wa 22. None raba ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima, ntazi bizomba ko nshitseyo, atari uko Mpwemu Yera anshingira intahe mu gisagara cyose yuko ingoyi n'ibyago bintegeyeyo. Ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'ahari ubw'igiciro, kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu cyo kumushingira intahe, cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Kandi none raba ndazi yuko mutazosubira kumbona mu maso yahanje, abo naciye mu mwese mbabwira iby'ubwami bw'Imana.
nico gituma mbashingira intahe uyu munsi nshuna kuko amaraso ya bose atazonkora kuko ntacisha iruhande kubabwira ivy'Imana yagabiye byose. Imana nishimwe. N'uyu Paulo yariko araganira n'abarongozi bo muri Efeso n'ishengero, arababwira ati jewe ndabona ko hariho ibikomeye imbere yanje, kuko abavugishwa n'Imana baraza bakamubwira ngo ntuje hariya haragoye, utegeweyo, uzogwayo, bagiye kukwica, bagiye kugira gute. Nawe urabwira ati simbabaye. Haleluya. Simbabaye ubugingo bwanje nkarubwa igiciro. Mnanisikia? Mnanielewa? Ngo simbabaye iki? Nimwavyumvise? Mwavyumvise? Ku murongo wa 24, ariko simbabaye ubugingo bwanje nkarubwa igiciro kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana wicyo yaharanira. Ati byo si byo ndaba, jewe uyu mubiri wanje ubugingo ntacyo nezweko, mimi ni mtumishi wa Bwana. Haleluya. Sijai na maisha ya kuishi, mimi naelekea mbinguni. Haleluya. Ibyo bindi usiniambie hiyo, ibyo sibyo nkeneye. Jewe ico njejwe, ico mparanira n'ugushingira intahe iby'umwami Yesu Kristo yambwiye by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ibindi navyo ushishikaye gusoma rero urabona neza ingene yavuze ngo jewe rero ndazi, nawe nyene yarabizi, ndazi ko mutazosubira kumbona mu maso, tariko nico gituma uyu munsi mbashingira intahe nshuna ko atamaraso y'umuntu n'umwe azonkora, kuko ntacishije iruhande ibyo nategerezwa kubabwira. Sinabicishije iruhande, nababwiye ukuri kose k'ubutumwa bwiza, nababwiye ukuri kose ko abaja mu ijuru. Uzotsindwa amaraso yiwe azoba kuri we. Sinacishije iruhande, nababwije ukuri kuja mu ijuru amaramaza mu mutima wiwe, akihana neza, akatura ibyaha byiwe, akagendera amahoro. Ati rero jewe ndacuna nababwiye ukuri. Nico gituma rero dusome muri iki gice cya 21 murongo wa 12, subira udusofashe cyangwa ubundi ari hafi. Igice cya 21 byakozwe n'umwa umurongo wa 12 ugusozere icyo gice ku murongo wa 14. Turasoma mu izina rya Yesu. Maze twumvise ivyo, twebwe n'abantu baho turamwinginga ngo ntaduge i Yerusalemu. Maze Paulo aratubaza ati mukora ibiki kuririra mundandura umutima? Siniteguye kuboherwa gusa i Yerusalemu, ariko no gupfirayo kubw'izina ry'umwami Yesu. Yanse kubincungurako turihorera tuti ivy'umwami agomba nibibeho. Amen. Amen. Aravuga neza ati maze Paulo aratubaza ati mukora ibiki kurira mundandura umutima? Siniteguye kubohwa
kuboherwa i Yerusalemu gusa ariko no gupfirayo kubw'izina ry'umwami Yesu. Niko tayari. Erega abantu bo muri iyi si barashobora gutera umuntu ubwoba kuko ngo twabibonye twazi. Igihe yampamagara twari kumwe, ewe aho yampamagara ninde n'uyu twazananye ngaha, twahwaniye muri ico gikorwa nyene. Iyo navuruvunda ntaho yarazi, iyo yavuruvunda ntavyo yarazi, ariko tuzatubona Imana iduhurije mu gakiza no mu gikorwa c'Imana. Paulo aravuga ati je siniteguye kubohwa gusa no gupfira ku by'umwami Yesu. Yo ndabinezererewe. Ngo baca baravuga batemwe ngo tumureke rero ko yamaramaje yigire. Yesu ashimwe. Nico gituma rero umuntu muri ibi byo gukorera Imana, muri ibi byo kuja mu ijuru, nta gihari. Muranyumva neza? Nta gihari. Biratandukanye n'iyindi mihari yo mu isi, biratandukanye n'amashirahamwe yandi. Oya, umuntu wese nagatwe kiwe n'Imana yiwe. Haleluya. Ushishikaye gusoma, Paulo rero yasozereye neza. Usomye mu cete ca kabiri ca Paulo yandikiye Timoteyo, igice ca kabiri umurongo w'indwi n'umurongo w'umunani. Igice ca kane. Reka bariho duca dusozerera. Naje wa masamba vanda yakwega gose. Igice ca kabiri, cete ca kabiri ca Timoteyo, igice ca kane umurongo w'indwi. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera. Ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, ico umwami wacu mucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe njenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwe bose bazogihabwa. Imana ishimwe. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Amen. Mu ntambara zose, mu mageragezwa yose waciyemwo, hariho ibyatumye utakaza ukwizera. Paulo aravuga ngo muri izo ntambara zose nazigamye ukwizera. Usomye neza muri gitabo muri ibi vyete vya Paulo yandikiye Abakorinto, turabona ingene yahwanye n'intambara nyinshi. Intambara z'abitwa bene data, abo bitwa ngo nabi wabo, abo bitwa ngo bariko nabo nyene barakorera Imana. Erega hamu vy'Imana ni danger. None Yesu ni bande bamucira urubanza? Ni bande bamushoye ku mwami ngo mucira urubanza? Abaherezi. Nico gituma rero nta gihari. Ahariho hose harashobora gutegwa. Murabona? Aha twebwe turi ngana ntituri mu ijuru, ntiturashikayo. Tuzoza turasengeranira. Yemwe muradusenga natwe turabasengera. Nta muntu arashika ahantu hatotegwa ibuye. Ugomba we wambaye ibitsibo ngaha. Gira Satani aratinya ko watenze igitambara kirekire. Ninge ndabo wafunze igitambara kirekire. None ngomba ndababaza. Kijya gitambara cyo mukingira imyambi ya Satani. Za nkofero zodo zimeze gutya. Zimwe bagira gutya zozo. Sha. Naho uri muri burende. Ibikunda. Mugabo ubuntu bw'Imana. Ukugira neza kw'Imana. Imbabazi z'Imana. Ziradukingira bene data.
Pawulo rero yahwanye n'izo ntambara nyinshi cyane, mugabo ntigeze atirimuka, aravuga ati narazigamye ukwizera. Hariho umurongo mugabo naho ndabatebeje reka ndawusoma. Igice cya mbere cya Petero wa kabiri, igice cya mbere umurongo wa 12 no wa 13. Ngufashe kuwusoma iyo mirongo ibiri, simave ntasoma byinshi. Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 12 no wa 13. Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 12 na 13. Turasoma mu izina rya Yesu. Nico gituma kandi mbabazwa ntya, yamara ntibintera isoni, kuko nzi uwo nizeye, kandi nzi ntakekeranya yuko ashobora kuzigama ikibitsanyo nabikije gushitsa kuri wa munsi. Gumya icitegerezo c'amajambo mazima wanyumvanye, ukigumishe ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Ikibitsanyo ciza wabikijwe ukizigamishe mpwemu yera aba muri twebwe. Amen. Amen, amen. Ngo nico gituma mbabazwa ntya, yamara ntibintera isoni. Nta rugendo rubura amageragezwa. Ntiwibaze ngo igihe warobanuwe watanze umuhamagaro ugashika hano, ntiwibaze ko amageragezwa azobaheza. Noneho gabavuga butumwa n'abadiyakoni n'abapastori, mbega mwebwe abageragezwa arabashikira, ahora bashikira. Nibyo gabubwiriza. Nta na hamwe amageragezwa adashika. No kuroba bakuru bari ngaho kuri izo ni amageragezwa ntazagabanya kubaho. Na hamwe. Ariko Pawulo aravuga ngo nico gituma mbabazwa ntya, yamara ntibintera isoni, kuko nzi ntakekeranya yuko ashobora kuzigama ikibitsanyo namubikije gushika kuri wa munsi. Sintegwa isoni n'amageragezwa, sintegwa isoni n'amajaribu. Ubugingo bwanje nawe umubikije. Amen. Ngo namwe ndabahanura ngo abariko muguma mu kwizera, mushobojwe n'ubushobozi bwa mpemu yera, muzigama agakiza mwakiriye, ubwo buntu mwagiriwe ntimubwanjanjwe ko. Satani ariho aracagwana, yaragwanye na Yesu kugezaho yewe bamubamba no kumusaraba, aranazuka. Azutse naho nyene bagomba kumwirukako, mugabo baramubura kuko yarabiyereka hano, bagaca basanga yigiriye yagiye ahandi, aca aridugira. Ariko nubu ari hano, nico gituma turi hano. Nayo majambo y'Imana bayakiriye mwese, umwami abahezagire. Umaramaze mu mutima kwifatanya n'umwami akaramata. Amageragezwa Yesu yanesheje. Umenye ngo ndafise uwo nabikije ubugingo bwanje, singitinya, singitirimuka, ntaco ntera ubwoba ngo ntintumbera. Bimwe byo kuvuga ngo hemukurareho. Erega hariho abatiryo banga ngo baronke nyene babaho. Hera burakenye wokora ibi nibi twoguha ibi nibi nabiriya, utagakiza ngo ugo muronke umuceri uzomara indwi, uronke igitenge, uronke akazi, wakoze ivyaha Imana ikugirira imbabazi. Twagomba tugusengere wewe wumva uti ndagomba kumaramaza by'ukuri, ndagomba kumaramaza. Intambara ni nyinshi, ibibazo ni vyinshi.
ukwiye kumaramaza mu mutima kwifatanya n'umwami akaramata. Hari uwo bariyo avuga ati vy'ukuri jewe numva ntaramaramaza, reka nongere ngire interi y'intambwe. Turaguhaye kaze.